nimuhorane n'umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Muri rya minsi Yesu yabaye abigishwa biwe ati ntawe udomeka itara ngo aryubikeko urujo canke ngo arinyegeze mu rutara, ariko arishira ahabona ngo abinjira babone iyo baca, kuko atacanyegejwe kitaruhira guseruka, kandi nta cagumye mu mpisho kitazogaragara ku murango. Nimwitegereze ivyo mwumva, kuko uri n'ico afise bazomwongerereza, nawe utaco afise n'utwo nyene yagira ngo arafise bazotumwaka. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Amajambo y'Imana mu gisomwa cyane atugarukanye kandi mu bwuzure bwa kera, aho muri zino ndwi zibiri tuzokumva ijambo ry'Imana rizananye mu bwuzure bwa kera. Murazi ko twaheruka kuba turi mu bwuzure bushasha. Uyu munsi dutangiye kuzirikana amajambo y'Imana tuyasubije mu gihe cyayo yarangutse, na cyane cyane mu myaka y'amajana 587 amajana 538, mu gihe abanyisirayeli bamaze kirekire rwose cy'imyaka 49 hariya iyo bari batwaye kw'imbohe i Babyloni. Mu nyuma rero Imana ikabagarukana. Amajambo tugiye kumva na y'ico gihe cyaho bagarutse bavuye muri ico kiringo kirekire cyo bari batwaye kw'imbohe i Babyloni. Ingene ari amajambo na cyane cyane ashingiye ku gusubira kunagura igihugu, kunagura gusubira kubaka gushasha igisengero, na cyane cyane kunagura umushaha n'umutima w'igihugu c'Imana kugira ngo kigaruke kwibwirizwa ry'umukama, ku mabwirizwa y'umukama, kigaruke na cyane cyane kusezerana n'ubundi y'umukama. Kuko Imana yaretse bakagenda iyo bari batwaye kw'imbohe kugira ngo bibafashe kwicyorora. Byarababaje cyane, ariko byaratumye bagaruka mu mutima ku Mana. Hanyuma barasubira barumva neza aho ubucuti bwabo n'Imana bushingiye, ko bokoma bushingira ku kugira koko umutima uzigama isezerano, atari kuwushingira ku bintu by'imigigwa y'inyuma, kuko byari byarabahumye amaso, bigatuma baguma mu muzirikanyi mubi, baguma mu karenganyo, mu kuryana, bakabivanga no gusenga ibigirwamana. Imana irabona yuko hako igihugu cyayo cyose coheza kigatikira n'ubwo bubeshi n'ico kinyoma ca Shetani, iraheza irareka baratwagwa kw'imbohe kugira ngo ivyo vyose bari bafatiye ko inyuma mu buzima bwabo bikabahuma amaso, bibahereko bagaruka imbere mu mutima wabo. Hariho rero abantu bamwe tuzoza turumva bahambaye bafashije muri uko gusanura igihugu c'Imana n'umutima wacu, bakawugarukana ku masezerano y'Imana. Harimo abo tuzokumva ba Nehemiya w'umwubatsi, harimo Esdras twumvise asanzwe ari umusaserdoti, akaba n'umuhanuzi, ariko kandi hariho n'abandi bahanuzi tuzokumva Ageya na Zakariya bagarutse cyane muri ico kiringo cyo gufasha igihugu c'Imana gusubira kwiyubaka, basanzwe ari abahanuzi. Tugarutse ku byo dushikirijwe uyu munsi, turumvise ingene Imana itangaje, nabo nyene ikabatangaza. Iyo bari hariya iyo batwawe kw'imbohe hari i Babyloni, abenshi bari biteze kumure ko Imana niyakora igitangaza cyo kubatahana kumuri zo bigira nakumwe kwa Musa, igatora umwe muri bo Musa akabakura mu Misiri akabafasha gushika mu gihugu cy'uburuhukiro.
ariko ubu naho Imana irabatangaje ingene iciye ku mupagani, uko ngene biyumvira abapagani, bigatangaza ingene Imana ica ku mupagani kugira ngo ibasubize mu gihugu cyabo. Hariho inyigisho ikomeye Imana yagombye kubaha. Inyigisho ya mbere si yindi, niyo kubabwira iti ivyo vyiyumvira muba mwibaza yuko hari imana nyinshi, igihugu cyose kikagira ibimungu vyacu. Ico cyumviro bari bafise yuko womenga iyo igihugu gitsinze ikindi ari ibimana by'igihugu gitsinze biba bitsinze ibimana ibimungu by'igihugu gitsinzwe. Ivyo bintu biri mu mutwe siko biri. Ibimungu n'ibigereranyo ntibiriho ubwavyo, mbere mugiye kubikoresha mwitabwa n'amashetani, ntimwitabwa n'Imana z'ukuri. Imana ikabereka iti niyo iri hejuru ya vyose, ishobora gukoresha n'abami b'abapagani kugira ngo ibagirire neza. Ivyo bintu birahimbaye kumva, kuko ni inkuru nziza, na cane cane ko Imana twemera twumva ko kumwe ijambo ry'Imana rigaruka kandi rikatubwira mu ibaruwa rya Pawulo rigira riti vyose bibera vyiza abakunzi b'Imana. Nabo bataba baremera bashaka kuba dufise kw'ijambo bahambaye, bafise ingingo ku bintu bikomeye by'ubuzima bwacu, igihe koko by'ukuri twemeye kugororokera umukama arabacako akatugirira neza. Cyo gituma mubona nko mu bisabisho vya Eklezia hajya dusabira abakuru b'intara, ntiturinda kuraba ngo baremera canke ntibemera, basenga iwacu canke ntibasenga iwacu. Oya, kuko tuzi yuko vyose ibiri kw'isi bose Imana ibafise ku bushobozi. N'abariya bapfumu biyita ngo barwanya Imana canke abandi bose barwanya Imana, bose barihenda, bose bafise ku bushobozi. Muribuka Pilato ariko aracira urubanza Yezu, akamubwira ati je nzi ko mfise ububasha bwo kubamba canke kukurekura. Yezu agahindukira akamuraba ati nta bubasha waba ufise ko iyo utabuhabwa n'uwo mw'ijuru. Ni inkuru nziza rero y'ukurema yuko burya kubemera Imana se Mukama wacu Yezu Kristu, iyi Mana Isirayeli yamenyesheje ubwa mbere Isirayeli, barahiriwe kuko basanzwe bagendera imbere y'uwo afise ubasha kuri vyose, ashobora no gukoresha n'abatarayemwemera bakagirira neza abiwe. Iyo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri nuko kandi umukama muri iri jambo adutumirira kumenya kwakira ineza ubwayo. Ishobora kuba izananye aha canke hariya. Abanyisirayeli kuko n'ubundi bari baramaze gukarangwa bikwiye n'ibi bihe bamaze bitoroshe hariya iyo batwaye kw'imbohe Babiloni, Sirasi abarekuye ati nimugende, baremeye barasubira iwabo. Ahandi ho bari bava bagumuka bagira bati ariho dusubize iwacu, kubw'ingingo y'umupagani ahumanye. Hari ushobora kwama mugabo ubu barumva yuko kubera n'abahanuzi bagiye barabibabwira ko ari Imana yaciye kuri uyu mupagani igaheza ikabasubiza iwabo, mbere ikabereka yuko n'abariya bapagani ibazi ko yabatoye kugira ngo izi bace ko nabo ibahamagare mu rukundo rwayo. Kumenya kwakira ineza ahizananye hose. Biratugora kenshi kwakira ineza, twumva umenga izananye ku muntu adahagaze imbere yacu nk'umugenzi canke wo dushize hamwe. Imana irashobora gukoresha n'umwansi wawe ikakugirira neza, ni ukwitonda gusa ukumva iyo neza ikirimo, kandi igihe itarimo umutego wo kukugirira nabi ugaheza ukayakira nk'umugisha w'Imana. Hari abantu biyima neza, biyima kwakira ibyiza by'Imana ngo nuko bizananye aho badashaka. Ariko kandi
harimo n'icigwa c'uko ukusirusi yemeye kugirira neza igihugu c'Imana, natwe tukumva yuko dushobora kugirira neza umuntu naho tutoba dushize hamwe twiyumvira ibintu kumwe canke ngo turazinanye, mbere ugashobora no kugirira neza abantu utazi, kuko gusa wagizwe umuntu w'ineza, wagizwe umuntu asa n'Imana yiwe, yamigirira ineza ababi n'abeza, igaha imvura n'izuba ryayo, intungane n'indyarya. Kuko aho niho hahagaze nogira imbere ikintu gihambaye imbere, kugira ngo ntituze turahindagurika kukungene abandi bari hafi yacu, ahubwo tukama duhagaze mu neza, kugira ngo n'abandi bari hafi yacu hageze baronka aho bafatira, kugira ngo nabo bamenye kuba abantu b'ineza. Muri iki gihe cyabaye igihe gikomeye cyane cyo gusubira kwinagura, bakanagura inyubako z'igihugu, ariko na cyane cyane bakanagura umuzirikanyi wabo. Ubwo turafata igihe cyo kwinagura. Ubukristu igihe cyose turagiye turafata igihe cyo kwinagura, burashobora gutakara, ingabirano z'Imana zigatakara. Mwumvise ingene Yesu agize ati ngo murabe neza mu mwumve ingene mwumviriza, ngo kuko mwubwira ngo ari n'icyo afise bazomwongereza, umubwira nawe yuko atari n'icyo afise bazomwaka n'utwe yagira ngo arafise. Ni ukuvuga iki? Ibyiza by'Imana igihe tutagiye turamenya kubikoresha nyine mu ntumbero y'umukama, biradupfa ko gusa bikazimira, bigatakara, tugatakara na twebwe. Ingabirano z'Imana mu kuzikoresha kugira ngo zame ivyamwa, n'akaryo keza kugira ngo umwe wese yiteke ikibazo, ubuzima ndimwo ndiko ndama ivyamwa. Ejo bundi nzi kumva bariko baracokoza abantu b'abaririmbyi b'abantuzenya, aba banyamurenge bavuga yuko bavuye ngaho mu bihe bigoye, bakiririmba za ririmbo uzogaruka ryari kudutora mukama. Iyo umuntu amagwa mu karanza agira ati se woza ukankurako aya magume. Bamwe bo baca baratwara baja muri Amerika, baramererwa neza, barya amadolari, baca batangura kuririmba gushasha. Uraburagumye hiyo ntuduwikire tutarama ivyamwa. Uraburagumye hiyo. Nagira nti n'akaryo keza kugira ngo uyu mwanya w'ubuzima Imana iduhaye tuze turagaruka twibaza tuti mbereye iki, ndiko nshika kuki, ndiko mvahe, ndiko njahe. Kuko ubuzima butama ivyamwa buratakaza ingabirano z'Imana, umuntu atitwararika kuraba ko ariko arama ivyamwa by'ubukiriro, kandi atari iby'ugukira gusa mw'isi, ariko ubukiriro bw'amaho, za ngabirano z'ubukiriro bw'amaho zishingiye mu bwiranga bw'Imana, zishingiye mu kwemera, mu kwizigira n'urukundo, zishingiye mu butungane bw'Imana, zishingiye mu kwama turondera kugororokera umukama no kumukorera ngo umuryango wiwe wamubereye n'ahazwa ryiwe. Ico gihe n'ubuzima bwacu burashobora kugirira, ugasanga ingabirano umukama yaduhaye zidapfuye kubusa. Dusabire twese kugira ngo mu buzima bwacu tuze turafata imyanya yo gusubira kwinagura, tukagarukana umuzirikanye n'umutima wacu ku majambo y'Imana, kugira ngo ayo majambo y'Imana tuyareke agume yama ibyiza byinshi bihimbara umukama, bikubaka ubwami bwiwe mu buzima bwacu. Amen.